ni ukuvuga ngo amategeko ya Musa agizwe n'ibice bitatu, ni ikintu kimwe kigizwe n'ingingo 613. Ni ikintu kimwe kigizwe n'ingingo 613 mugabo bigabuyemo mu mice itatu. Iyo mice itatu rero ni iyihe? Turayibona mu ijambo ry'Imana, ntitwasoma kubera ko bishobora kudufata igihe kirekire, mugabo turabahereza ivyanditswe tuze turahitamo kimwe kimwe dushobora gusoma, mugabo turabahereza ivyanditse bishobora kubafasha kugenda kurondera. Ni ukuvuga ngo igice ca mbere cyari kigize amategeko yari ico bita la loi morale. Nabuze ingene ndabisigura mu Kirundi. La loi morale, amategeko y'umubano, sinzi vyarananiye ingene lo moral nshobora kugisigura mu Kirundi. Abazi Kirundi muzodufasha muri commentaire twumva ingene twogisigura. Ayo nayo ico gice ca mbere naco cyari kigizwe na ya mabwirizwa 10 twakuze twese batwigisha: ntukabeshe, ntukibe, ntukasambane, yose uko ari 10 niyo ryari itegeko rya mbere, umuce wa mbere. Ayo nayo mukeneye kuyabona tuyasanga kuvayo mu gice ca 20 kuva ku murongo w'9 canke naho usoma ico gice cose, hanyuma tukongera kandi tukayasanga mu gusubira mu vyagizwe canke Deuteronome igice ca 5, naco urashobora kugisoma kuva ku murongo wa mbere, mugahanini kuva ku murongo w'8 gushika ngira nko ku murongo wa 19 canke 20 niho bavuga aya mategeko 10. Ayo rero yasigura iki? Ubwa mbere cari ikimenyetso cerekana kamere k'Imana. Kamere k'Imana. Imana ikavuga ati kugira ngo munyegerere rumwe bw'Abisirayeli muzobwirizwa kuba musa uko, kuko jewe nsuku nkeneye yuko n'abanyegera nabo babwirizwa kuba basa uko. Ajya amategeko 10 ahanini ubwa mbere na mbere yavuga kamere k'Imana. Ivyo nibaza yuko mugiye kubisoma mushobora kubitahura gusumba. Ikigira kabiri c'uyu muce wa mbere no kuvuga ngo ni itegeko ryari ryazeho kugira ngo habeho umubano mwiza hagati y'abantu n'abandi, ariko kandi habeho n'umubano mwiza hagati yacu n'Imana, umubano mwiza hagati yacu abantu ku bandi, hanyuma tukabona kandi n'umubano mwiza hagati yacu n'Imana. Nico kigira kabiri cari intumbero y'aya mategeko y'uyu muce wa mbere wa la loi morale ugizwe n'aya mabwirizwa 10. Hakaza rero umuce wa kabiri two kwita la loi cérémonielle canke ibwirizwa rijanye n'ivy'imisi mikuru canke n'ivyo kuninahaza ivy'imisi mikuru. Ivyo rero uyu muce wa kabiri wari ugizwe n'ibintu nka bitatu nahone. Ikintu ca mbere tubona ni ingene amakoraniro yaba, ingene basenga, amaculte. No kuvuga ngo amategeko yo mw'ihema ry'ibonaniro muri tabernacle. Ikigira kabiri n'amategeko araba abasacerdosi canke abaherezi, aribo barabarewi, ingene bambara, ingene bakora igikorwa co mw'ihema ry'ibonaniro. Ica gatatu cari cereke ikindi naco cari cekeye ibimazi vyatangwa. Ivyo rero kugira ngo mushobore kubisobanukirwa mubone ingene Imana yari yarabiteguye, yari yarabipanze, abakunda gusoma ijambo ry'Imana muze mugira umwete wo kubisoma kugira ngo mutahure gusumba. Murabona ko twe tubifatira umwanya muto, tugerageza gutanga bikuru kugira ngo umuntu agire ico asigaranye gishobora kumufasha kwiga ijambo ry'Imana niyo ariko arasoma ashobore gutahura.